Nous souhaitons à tous une cordiale bienvenue. turipfuriza ikaze mu izina ry'umwami uvuye ku mutima. Ejo ku mugoroba twaragenderewe n'abava i Bratislava, namwe turabipfuriza ikaze no kuri abo bose bahari uyu munsi. Mwiyumve neza kandi Imana iduhezagire twese hamwe. Iryo ni ryo sengesho ryacu twese. Ejo naravuze mu ncamake, natanze icegeranyo canke mu ncamake ibiba muri Afrika. Hariho bene data babiri bo muri Afrika, umwe wo muri Zaire, uyundi muri Cote d'Ivoire. Ndiyumvira yuko birakwiye ko tubaha iminota mikenya kugira ngo bivuge gatonyi mbere yuko bashika. Abo bene data, nashaka kuvuga umunezero mfise wo kubona imiryango yugurutse mu buryo bw'igitangaza, na cane cane mu Burayi bw'uburasirazuba, hano na hariya kuno kuva hariya uzino. Ndipfuriza rero ikaze kuri bose, ariko cane cane kuri abo bava mu gice cyo mu burasirazuba. Nk'uko tubivuga hano, havugwa ngo ni mu bumwe bw'abasoviete. Polonye yamye yidegembya, ariko na cane cane SSR naho turafise bakenya hano bo muri Romania. Imana yuguruye imiryango kandi turabishima. Imana irafise ihanga ryayo, rero isaha yacu itarashika iratuzigama. Jewe sishobora kureka kwibuka uriya munsi ndi muri Nouvelle-Zélande, niyumvira yuko ubuzima bwanje bugiye guhera buhagaze. Hanyuma ndabwira ati, Mwami, nshize impwemu yanje mu biganza byawe. Habanje kuba akadege gatonyi kaza kunkura igisponja i Auckland, hanyuma gateza kugaruka. Hanyuma inyuma y'andi masaha haje iyindi ndege nini, ariko iyo yashitse hari igicu kibi. Ntitwigeze tubona ibintu nk'ivyo mu kirere, byari bigoye guca mw'ico gicu. Hanyuma indege yari ihungabanye, yaranakoroka, ukabona ikorotse cyane nk'imetero 100 yihuse, igakoroka nk'ibuye riguye. Ukabona gusa ibyo bintu bigoye kwizera. Abantu bose, nta numwe yaragisigaye ku ntebe yicaye. Abantu bose bari bahungabanye mu ndege hose, kandi benshi ntibariye, ahubwo baradahwa. Rero mbega aho nshaka kubabwira iki? Mu mwanya nk'uyo nari nzi ko ibintu byose byari bigiye kurangira. Naravuze gusa ati, Mwami, nshize impwemu yanje mu biganza byawe. Hanyuma twaragiye, indege iramanuka ahantu ku kibuga c'indege, dufashijwe n'Imana. Twarabandanije mu modoka. Narashimye cyane kuba navuye mu kirere nkasubira ku isi. Rimwe na rimwe bimera neza kugaruka ngaha ku isi. Rero nari gutanga ibishinga ntahe byinshi cyane cy'Imana yakoze. Igishinga ntahe gikomeye kigaruka mu myaka y'inyuma, igihe nari nashaka kuguruka nje muri Bombay ni Madras. Bombay i Madras, igihe abantu 96 baguruka mu ndege, hanyuma igasha 100% nari kuja mu iyo ndege. Hanyuma kwibarabara Reich nka sayine zo mu gatondo, numvise ijwi ry'umwami ryumvikana ngo hagarika kuja mu Buhinde. Murashaka kwimba ibyaciye biba muri jewe. Nari namaze kutwotesha ibyumba byose, kandi je ndi umuntu w'ijambo ryanje. Ntashoboye kugumya ijambo ryanje, ntibigenda. Jewe maze iki jambo ryanje rimaze, kandi n'ijambo ryanje rimaze cyo maze. Rero ahantu kanaka naribwiye ngo ntegereza kugenda, ngo amateraniro aramaze gutegurwa. Hanyuma naciye ngenda mu ishamba. Hanyuma ndabwira umwami, ndamubwira ati, Mwami, amakoraniro yamaze kuvugwa. Hanyuma ubwa kabiri byaje mu nkomezi, arambwira ngo
sibya urugendo rwo kuja mu Buhinde. Hanyuma twaranditse turandika turavuga, hanyuma ndahamagara hanyuma barambwira ingene ibintu bimeze, ni mw'iyo ndege nyene nari gutegereza kujamwo mva Bombe nja i Madras, iyo hamwe n'abantu 96 neza. Iyo imaze kuguruka iyo ndege yaciyisha kandi nta numwe yavuyemwo, nta numwe. Imana ni Imana kandi Imana ni nzima, ni kuvuga irashobora kuvuga, irashobora gukiza. Imana ni Imana, izina ryayo rihimbazwe. Rero turashima cyane, turashimira umwami kuri byose. Indirimbo zaririmbwe twese zadukoze ku mutima, ntidukeneye kuvuga ko ibindi bintu byinshi, ahubwo bikwiye gusa ko dusoma twitonze cyane buri murongo uwo turirimba, et que nous ne nous contentions pas. Hanyuma ntiduhazwe gusa. Bene data, nditeze cyane umwanya aho twese tuzogira umugabane ku ijambo, ku gikorwa cya mwemu, ku bintu byose hamwe. Tutazoba gusa turi hano twicaye gusa. Ni bangahe ejo ku mugoroba babonye ingene bene data n'abashiki bacu bo mu bihugu byo muri Afurika bagenda bakurikira, ingene bakurikira igikorwa c'Imana. Mbega umunezero ingene bashima muri bo. Ejo ku mugoroba imbere yuko mu gicuku gishiga hari umuya telefonye ashaka komeza mu kwizera, asomera Zaburi ya 20, nano shaka kwisoma Zaburi ya 20, Zaburi ya 20. Nashaka kwisoma hano Zaburi ya 20 umurongo wa 2. Umurongo wa 2, uhoraho akwishure ku munsi w'amagorwa, izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru, ikurungikire ugutabagwa kuva ahera h'urusengero, iguhe inkomezi ziva i Siyoni, yibuke amashikanwa yawe yose, yakire ikimazi cawe coshejwe, iguhe ico umutima wawe wipfuza, ishitse inama zawe zose. Imigambi yanje ibe imigambi yiwe, ijambo ryanje ribe ijambo ryiwe. Ibyo bimere nk'uko turi mu nzira nk'ibyo nyene, ndabyizera. Turi igice cy'ijambo ry'Imana, ntituri hano kugira ngo tugire ibintu by'idini cyangwa ngo tube mu bintu by'igikorwa c'Imana. Turi hano kugira ngo dukore igikorwa c'Imana, hanyuma nayo idukorere, tuyisabe, tuyisenge kugira ngo idukorere. Turi hano kugira ngo duhure nayo. Hano hari ibibandanya ngo ishikane inama zawe zose, ishitse ego izobikora kandi irabikora gushika ubu kandi izondanya kubikora. Alors nous nous réjouirons de tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe, kandi ku bw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Uhoraho ashitse ibyo usaba byose. Hariho abantu bafise urukundo rukomeye rw'Imana bakavuga ngo ndakwipfurije ibyo niyipfuriza nanje, ngo Imana iguhezagire kandi ibane nawe. Bakundwa, dutegereza gutangura gukundana byimbitse mu mutima, tukipfuriza ibyiza cyane, imigisha y'Imana n'imitima yacu yose. Kandi ibyo dushaka abantu badukorera, dushaka kubanza kubibakorera, dushaka gushyira mu ngiro ibyo twumvise inshuro nyinshi mu ijambo ry'Imana. Hanyuma hano ku murongo w'indwi haranditse ce qui m'a particulièrement réjoui. Maintenant je sais que l'Éternel umurongo wa 6, none menye yukoraho akiza uwo yarobanuje amavuta, azomwishura ari mu ijuru ryiwe ryera, azomwishurisha ubushobozi bukiza bw'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Imana ni Imana y'ubushobozi, ntizokora ibintu bihambaye gusa, ahubwo yamaze gukora ibintu bihambaye. Yagabemo kubiri ikiyaga gitukura, ikuramwo amazi mu gitandara, igwisha manu iva mu ijuru. Imana n'umuremyi, Imana ni
idushigikira, Imana ni umukiza, Imana ni ukiza indwara, Imana ni byose muri bose, kandi yatwishuriye muri Yesu Kristo. Ikintu nyamukuru nuko twoyizera hanyuma tukabigiramo umwimenyerezo. Nari nanditse Zaburi 105, nari namaze gusoma iyo 20. Iyo nayo nashaka gusoma mu kuba yanditswe ku murongo w'indwi. Zaburi ya 20 umurongo ni umurongo 3 mu Kirundi. None menya yuko uraho akiza uwo yarobanuje amavuta. Hariho abasigwa benshi, hariho abahanuzi benshi, ariko ikintu nyamukuru nuko Imana ishobora kuvuga ngo uyu niwe muhanuzi wanje, ngo ntugire nabi abahanuzi banje. Abo iyo usomye mu muhanuzi Yeremiya baramugwanije, hanyuma baravuga ngo abahanuzi ntibabura ijambo n'abaherezi bakuru ntibabura inyigisho, kandi abo rero batumye umuhanuzi w'Imana agira ubuzima bugoye. Zedekiya akaza akikorera amahembe akavuga ngo ibyo wavuze ntibizoshika. Hariho n'abandi bahanuzi benshi no mu gihe cya Akabu hariho abahanuzi 400 kandi bose baravugishwa n'inkomezi zose z'imibiri yabo, bakavuga ngo uko niko wagize ngo uzogira amahirwe, ngo duga, ngo uzonesha, ngo kuko ngo imigambi yawe izoshoboka. Hanyuma umwe araza aravuga ngo nabonye abisirayeli bose basabagiye nk'intama zitagira umwungere. Uwo yari umuhanuzi umwe. Itandukaniro riri hagati y'abahanuzi 400 hamwe n'uyo umwe. Abo 400 bari abahanuzi bo mu Bisirayeli, ariko umwe yari umuhanuzi w'Imana, yari umunwa w'Imana, uwo yavuga mu izina ry'umwami. Hanyuma igihe rero yavuga, inyuma y'uko umwami yaramaze kumwereka akabona umwami yicaye ku ntebe yiwe, ingabo zo mu ijuru ziri buryo n'ibubamfu, hanyuma yumva ari hakuno ku isi, yumva ikiganiro kiri hariya mu ijuru. Umwami Imana akavuga ngo ninde aza gushuka Akabu. Hanyuma imwe mu y'ubeshi ikaza ikavuga ngo njye nobikora neza. Hanyuma umwami yavuga ngo ati ego wowe ushobora genda, hanyuma ucike inyuma y'ububeshi mu kanwa kose k'abahanuzi. Hanyuma abahanuzi b'ukuri barunzwe n'Imana, impwemu y'ukuri y'Imana, ijambo ry'ukuri ry'Imana, inyigisho y'ukuri y'Imana, ibintu byose bitegeza kugenda bihuza niba bivuye ku Mana. Rero turashimira umwami ko turi abantu bayo, unkuku w'ikiganza ciwe, intama zo mu busho bwiwe. Ubu rero Zaburi 20 umurongo wa 6, none menye ko araho akiza uwo yarabanuje amavuta, azomwishura ari mu ijuru ryiwe ryera, azomwishurisha ubushobozi bukiza bw'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Nashaka gusoma mu ngoma za mbere 16, mu ngoma za mbere Ici nous avons à partir du verset 16. Hano turasoma indirimbo yo gushima ya Dawidi yo guhimbaza, iyo yaririmbye kuri Zafeti, aririmba ibitangaza bikomeye by'Imana. Nashaka gusoma ingoma za mbere igice 16 ku murongo wa 19. Ingoma za mbere 13:19. Bari bakiri abantu b'imparugwa, mbere bari bake cyane, kandi bari ari nyambukira muri co. Bayerera bava mu ihanga baja mu rindi, bava ku mwami umwe baja mu bundi bwoko, ntiyakundira umuntu n'umwe ko bazingirikira. Mbere yahanye abami ababahora ati ntimukore kubona arobanuje amavuta, ntimugire ico mugira abavugishwa nanje. Imana irafise abantu hano ku isi ibita abantu bayo, ni abantu baya, ibita ihanga ryayo, ni umukuku wacunguwe n'amaraso yiwe. Ntafise ishengero gusa, ariko yavuze ngo nzokubaka ishengero ryanje kandi imiryango y'ikuzimu ntazorishobora. Ntiyavuze gusa ngo ndabaha ijambo, ariko ndabaha ijambo ryanje. Ihanga ry'Imana ryaronse ijambo ry'Imana.
bakundwa doit éclater. ikintu gitegerezwa guturika muri twebwe, hari ikintu gitegerezwa kubyuka muri twebwe, kuko Les grandes choses birashoboka que ko Dieu a déjà fait. ntiturabona ibintu bihambaye Imana yamaze kudukorera twebwe twese. Birakwiye yuko tubitahura rimwe risa, kugira ngo ntibidushikire ibyashikiye Abisirayeli. Le Seigneur a Abo Imana yakoreye ibintu bihambaye, hanyuma inyuma y'ibyo iravuga ngo ariko ngo ntibigeze bamenya inzira zanje. Hanyuma mu burake bwayo yarahiye ko batazigera binjira, qui n'entrerait pas dans son ko batazinjira mu buruhukiro bwayo, repos. Sa colère, mu buruhuko bwayo, uburake bwayo, ihanga ryayo, ijambo ryayo, byose ni byiwe. Kandi niko bimeze, si ijambo gusa ariko n'ijambo ryiwe, si ishengero gusa ariko n'ishengero ryiwe, de l'église ni ishengero ry'abana b'imfura banditse canke dans le ciel. banditse mu ijuru ngo ntukore ku basigwa banje, abarobanuje amavuta banje. Ndashaka gusoma irindi jambo rikugwa mu Nous avons là gusubira mu byagezwe 32, ahantu aho dufise indirimbo ya Mose umukozi w'Imana. Ibirema isese je biranzungagiza igihe niyumvira ku buryo bw'uko umwami son peuple. ngene umwami yatwara ihanga ryiwe, yararizigama akaririnda, akabana naryo mu buryo bw'igitangaza. Deutéronome 32, Gusubira mu byagezwe 32 à 9. umurongo w'indwi n'uw'icenda. Souviens-toi des jours. Deutéronome Nimwibuke gusubira mu byagezwe 32 umurongo w'indwi, nimwibuke ibihe bya kere, mwiyumvira il te uko urunganwe rwagiye rurakuranwa mu myaka yashize. Bibaze baso barabibamenyesha, nabo hambere barabibabarira. Igihe isumba byose yagabanya amahanga amashamvu yayo, igatandukanya amoko n'ayandi, yashinze imbibe z'amahanga nk'uko igitigiri c'Abisirayeli kingana, kuko abantu buhoraho son peuple. ari bo mugabane wiwe. Car la part de l'éternel Kuko abantu buhoraho, ngo umugabane w'uhoraho n'abantu bayo. Umurongo wa 11, l'aigle qui fait sortir nk'uko inkukuma et place ikangura ibyana byayo mu cari, igahungiriza amababa hejuru yabyo, étant sur igasanza amababa, les saisit les portes. ikabijana ikabiheka ku mababa yabyo. Dirigeait Uko niko Uhoraho yagenda abarongora wenyene, atamana y'inyamahanga yari kumwe nawe. marcher sur les hauteurs Yabahaye kugenda bajandagira ku mpinga z'imisozi yo mu gihugu, bajya ivyeze byo mu mirima. On pourrait continuer à lire. Dushobora tukabandanya gusoma Tout ce de nouveau nous mu trouvons buryo bushasha, tubona ibishingantahe by'ubwiza concernant ce que ku bijanye n'ibyo Imana yakoze hagati mu ihanga ryayo. Tuba l'Écriture kandi tuma mu byanditswe byera fait dans l'Ancien et le Nouveau ibyo Imana yakoze mu Isezerano rya Kera na Rishasha. témoin Turashobora kuba ibyabona fait maintenant. by'ibyo ariko arakora ubu. Amen. J'ai dit au Seigneur, Nakunze kubwira cyane umwami mu isengesho puisque tu es le même, ngo kubera yuko uri wa wundi mu Isezerano rya Kera na Rishasha, que tu puisses maintenant ubu rero ushobore kuvuga mu ncamake ku iherezo nk'uko wishuye mu Isezerano rya Kera. Ubu rero tanga kugaragaza byikubye kabiri bw'ubushobozi bwawe ku iherezo ry'ino minsi, kugira ngo uherahereze ishengero mu banyamahanga, kugira ngo ishengero riheraherezwe mu mahanga, commencement de la proclamation du peuple d'Israël. hatanguzwe ugutangazwa mu ihanga ry'Abisirayeli. Imana Un grand Dieu, un ni Imana ihambaye, ni Imana nkuru, ni Imana y'ubwiza, kandi izosohoza ibyayo neza mu buryo bw'itangaza. Ndashaka gusoma muri Zaburi 105, Il y a encore une pensée glorieuse aho harimo ikindi cyumviro ciza que nous voulons. ico dushaka gushimikako. Zaburi 105 umurongo wa 14 na 15,
ntiyakundira umuntu n'umwe ko abazingirikira, mbere yahamye abami ababahora ati ntimukore kubo narobanuje amavuta, ntimugire icyo mugira abavugishwa nanje. Bakundwa, iyo musomye iyi zaburi neza muri yose nk'uko imeze, turabona ibyo ari byo hano mu by'ukuri, turabona ibyo ari byo. Mbega ahabwa iki mu bibandanya? Ni mu nyemerere nsome kandi mirongo mikenya, murongo wa 16. Ahamagara amapfa ngo atere mu gihugu, avuna inkoni yose bishimikije n'ibyo byo kurya byabo, atuma umuntu wo kubitangira imbere. Ni Yosefu yaguzwe ngo agigwe umuja. Inzara yaje mu gihugu, Imana yashaka kuzigama ihanga ryayo mu gihe c'inzara. Hanyuma yari ifise uwo mukundwa wayo Yosefu, abo bavukana bari bamuhemukiye baramugurisha, hanyuma bamuta no mu kinogo, hanyuma baja kubwira se wiwe yuko igikoko c'inyeshamba camuriye. Nicyo igikoko c'inyeshamba camutabaguye, ahubwo bari bene wabo babaye abanyeshamba. Hanyuma bamwitako kubera yuko we yari umunyamwemu, yari w'imwemu. Imana yari ifise umugambi hamwe nawe. Yosefu we kumbure ntiyabitahuye ibyo Imana yashaka gukora, ishaka kumukoresha, ariko ni inzira z'Imana yategerejwe guca, aca mu nzira zigoye, ziri hasi cyane zigoye, ariko kwerezo Imana yakoze ibintu neza, imukura mu bwobo, agurishwa neza. Hanyuma abantu kumbure baciye biyumvira ati tugurishije neza, niko bimeze, ariko siko byari bimeze. Imana yari ifise umugambi hamwe n'uyo. Bakundwa, ubu nimba tubaye mu minsi ya nyuma, ibyo nizeye nuko ibintu byose nkuko bimeze byatunganijwe n'Imana. Hoba ibica hasi cyane ibigora canke ihanga ryayo rigatagwa je nitahugwe, Imana ifise inzira n'iryo hanga ryayo. Bitameze nk'uko tuje kwitahira iwacu, mugabo kubera ko bimeze nk'uko turaza hano kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, kugira ngo twumve Imana ivugwa, kugira twumve Imana ituvugisha, hanyuma duhuze nayo. Yosefu ntiyababajwe gusa, abajwe na bene se, ariko n'igihe yashika hariya, hanyuma umugore mwiza wa Potifari akamubona. Yosefu yari mwiza nkuko ibyanditswe bivuga. Hanyuma uwo mugore yashaka kumufata, hanyuma kubera ko bitakunze ibyo ngo abyemere, yaciye amutuka, aravuga ngo eheraba ibyo namufatanye hano kuri we. Hanyuma amukura ko ikoti ryiwe, mutamana ku kanya kanyuma, arayugumya, yereka umugabo wiwe, aramubwira ngo eheraba umugabo wazanye hano yashaka kumfata ku nguvu. Ahubwo uwo mugore washaka gufata nguvu Yosefu, ariko yaciye ahindukiza ibintu. Hanyuma aravuga uwo mugore ngo eheraba ikimenyamenya ngo ndagifise hagati y'ibiganza byanje, yashaka kumfata ku nguvu, eheraba ikoti ryiwe. Muramaze gusoma izo nkuru? Ninde asoma Bibiliya? Ninde asoma isezerano rya kera? Ibyanditswe byose byahometswe n'Imana, kandi bigira akamaro kugira ngo bitwigishe, kugira ngo umuntu w'Imana abe utunganye. Yosefu byose yarabyihanganiye, yaranakurikiwe, arajanwa muri za sentare, aratabwa mu ibohero, amaguru yiwe ashigwa mu biti ntari gushobora no kunyiganyiga. Uwo yari umuntu w'Imana, ataco yagirizwa, atakintu kimwe yakoze. Ariko igihe ibihe byari bimaze gusohoza, Imana yahindukije uko ibintu byari bimeze, hanyuma itanga umugisha ku bw'ubuntu. Imana isubiza ibintu by'ihanga ryayo. Birashoboka yuko dushobora guhemukirwa mu mwanya kanaka, tukagurishwa, tukashirwa mu mabehero, ibyo duciyemo bikatubuza gukora, ariko nimuhangayike. Muri twebwe dutwaye ijambo ry'Imana rigira rizima ry'Imana, kandi Imana izogaba ubwayo kugira ngo ijambo ryayo rigire gusohoza mu gihe cyaryo. Nkuko atankeka yuko ubu tubaye ku iherezo ry'inkuru ry'igihe cy'inkuru y'agakiza, tuzoba ibi byabona by'ibintu bya nyuma ibi birimwo bizoba. Hano ndabandanya gusoma ku murongo wa 17 canke ku murongo wa 16.
Puis quand il fit venir la famine, ahamagara amapfa ngo atere mu gihugu, il brisa tout appui de pain. avuna inkoni yose bishimikije n'ibyo byo kurya byabo, atuma umuntu wo kubitangira imbere ni Yosefu yaguzwe ngo agigwe umuja. Ses pieds dans le bateau. bababarisha ibirenge byiwe iminyororo, bamushira mu byuma kugeza aho iryavuzwe n'Uhoraho ryashikiye. La parole de l'Éternel Ijambo ryiwe ryaramugerageje ngo risanga ari umuntu by'ukuri, ngo umuntu w'ukuri jusqu'au jour, jusqu'à ce jour, kugeza aho umuntu w'Imana ntiyanyiganyiga, yari aboshwe n'iminyororo ntari gushobora gukora, ariko cela se concrétise. ibi byarabaye hanyuma biraba mu nkomezi. Pour la bénédiction Rero kwari kubw'umugisha qui lui avait bwa bariya bose bamugiriye nabi ubwa mbere. que le Seigneur a Uko niko umwami abitegeka. Yesu Kristo mbega ntiyabajije ku musaraba igorogota ngo data bababarire kuko ntibazi ibyo bakora. Mbega le meurtrier ntiyanumvise umugisoma cyari impande yiwe ubwa mbere cyabanje kumutwenga, hanyuma kirisubirako mu minota ya nyuma. fait Job. Mbega A-t-il prié pour les Yobu yagize iki? Mbega yasengeye amahanga n'abantu biwe, abatumye ubuzima bwiwe bugora, abamugoje ubuzima. A-t-il prié pour ses amis? Igihe yasengera abagenzi biwe, hanyuma Imana ikavuga ngo ego abo ntibavuganye ubunyakuri n'ukuri nk'uko ukuri wavugishije wewe. Prie pour eux et l'autre Basengere. Igihe yabasengera ibintu byiwe byaciye bihindukira. Uko niko iyo byari biraje ibintu byarahindukiye. Hano rero Yosefu Imana yaramukoreje kugira ngo abamugiriye nabi bagume mu buzima igihe hazo hari amapfa. Igihe hazo hari amapfa. sont les fous. Izo nizo nzira z'Imana, kandi ni mw'ibyo niho tugeragerezwa, kandi ni kubw'iyo mpamvu twe duce mu bigeragezo kugira ngo tumenye nimba by'ukuri, nimba ari amajambo gusa tuvuga canke nimba by'ukuri dufise ubuzima bw'Imana muri twebwe, Si nous avons que des mots nimba dufise amajambo gusa canke nimba dufise Imana, nimba dufise urukundo, nimba de la mission, hari ikindi kintu kiri mu gikorwa, prouvé par urukundo rw'Imana rukagaragazwa muri twebwe. sauf si Twebwe nawe jewe nawe ntitwabishobora kiretse urukundo rw'Imana by'ukuri ruri muri twebwe. Aho rero turakunda abansi bacu, mbere n'abantu bakoze ku buryo bw'uko dusunikirwa mu kinogo hanyuma tukahemukirwa tukagurishwa. Urukundo nk'urwo rutari muri twebwe, aho rero ntiturabatizwa mu mwemu, kuko haranditswe ngo urukundo rw'Imana rwashyizwe mu mitima yacu biciye kuri mwemu yera, kandi urukundo rw'Imana ntirwira rutangura kandi ntiruzigera ruhera. Nimba abizera bakunda umwanya kanaka hanyuma bakaba batagikunda ariko bagaca batahora je me demande de kwankana, ndibaza mbega nabizera gushika hehe? Igihe urukundo rw'Imana by'ukuri rususwe mu mitima yacu, mu mutima w'umuntu biciye kuri mwemu yera, hanyuma ugushika kw'ibimenyetso akaba gushika kw'ibimenyetso, aho rero ruba ari urukundo ruhoraho rw'Imana rudashobora rimwe guhagarara, rudashobora kubora. Aho ni urukundo ntiruvana n'ibintu uri kuracamo canke ingene abantu bakwitwarako. Naho hari byinshi byo gushira byo gufata. Ndazi ko twese twabaye mu batizo wa mwemu yera, ndabishimira umwami, ariko ndavuga yuko ndipfoza umwuzuro wa mwemu aho byose biba birimwo, impano zose, ibyamwa byose, ubuzima bw'Imana ubwayo, kamere ka Yesu Kristo ubwiwe, kamere k'Imana hamwe n'ibintu byose bijanye nako, ugufatanya n'Imana byuzuye, ugufatanya n'Imana biciye ku ijambo na mwemu, biciye mu kucugurwa biciye ku maraso y'umwagazi w'intama. Umukuku wacimwe n'amaraso urizera ijambo. Igihe wizera ijambo mwemu aza kuri wo, kubera yuko hari ijambo, hanyuma bikaca bibandanya bikaja gushika kw'ikimenyetso kuri ryo. Hanyuma reka tubandanye twihuse imirongo ibiri ku murongo wa 20 na 21. Zaburi 150 umurongo wa 20. Umwami aratuma baramubohora, Segaba w'amahanga yaramurekuye, amuhindura umuzezwa rugo wiwe, amugira Segaba kwitunga giwe ryose. Ngwabe umurongo wa 22, ngwabe abaganwa biwe uko agomba, yigishe abakuru biwe ubwenge.
Il en était ainsi au jour de Daniel. uko niko byaremeze mu minsi ya Daniyeli no mu minsi igihe ari ibintu by'Imana ubwenge hamwe n'inyishu ntibiba biri mu abantu bakini abamagiciye ariko biba biri mu bintu b'Imana. Ni kuvuga ngo nk'uko Daniyeli yabivuga ngo ntibibice ku bwenge bwanje bwite aho ibyo bintu nabihawe, ariko ngo yavuze ngo hariho Imana mu ijuru, Imana ihishura amabanga kandi yamenyekanishije kuri jewe ibizoba mu minsi ya nyuma. Imana ntiri mu ijuru gusa, kandi Imana iri no ku isi, irafise ihanga, irafise abantu abo ishobora guhumekera, abo ishobora kuvugisha, haba bica kuguhishurwa ku ijambo cyangwa kuri mwemu. Ibyo rero byose bigenda bihuza. Nabivuze mu ijambo rimwe mu gatabo gahari kazunguruka abahanuzi n'intumwa baronka amabanga ahishuwe n'Imana, amabanga anyegejwe n'Imana, ariko nibyo bintu binyegeje kwibo bavuga mu buryo bwumvikana ibyo Imana yamenyekanishije. Igihe Paulo avuga ibanga cyangwa ikinyegezwa, ntabareka avuga imituragaro hano cyangwa imituragaro hariya, ariko avuga ibintu byumvikana yuko ibyari bisigaye binyegeje imbere ubu yarabihishuye, ibishurira intumwa ziwe zera hamwe n'abahanuzi, hanyuma akaca avuga ibyo Imana yamenyekanishije mu mvugo neza yumvikana, atari ibanga, ariko akabivuga mu buryo bwumvikana. Ibyari ubwa mbere binyegeje, ariko ubu bikaba bimaze guhishurwa kubera ko igihe kimaze gushika. Turarindiriye ibyo bintu nyene by'Imana, atari ibisobanuro, ariko uguhishurirwa kumvikana k'ukuri kw'ijambo kandi no kugomba kw'Imana kw'igihe cyacu. Reka tuvuge mu incamake hano. Umwami yemeye ibyo kugira ngo yemeye ibyo kuri Yosefu kugira ngo ihanga ryayo ry'Abisirayeli rigume rihari ririho mu gihe c'amapfa. Yemereye umuntu yari kuzovyitwararika aca mu nzira zigoye cane, yaraziciyemwo arazigenda, ariko Imana yari ifise inzira yayo hamwe n'uyu yagumanye agiranira ubufatanye n'umwami. Mbere n'igihe amaguru yiwe yari mu byuma mariya mu gasho, aho niho yagiriye uguhishurirwa kuri kwa bariya yarafunganye nabo babiri, arababwira bose ko babiri ibizobashikira, ubuzima bw'umwe azobwakwa, uwundi azorekurwa. Hariya mu gasho niho yagiriye uguhishurirwa gutangwa n'Imana. Imana igumana natwe gushika kwerezo ry'isi, haba mu bwobo bw'intambwe, haba mu itano ry'umuriro, haba mu gasho, ahantu hose aho twaba turi umwami aba ari kumwe natwe, kuko uko niko yasezeranije. Kandi benshi iyo baboshe kubibona nk'uko kera byari bimeze, Nebukadineza canke Belshazar igihe yari mu itano ry'umuriro arasemerera, aravuga ngo mbega ntimwataye abantu batatu hariya mu muriro? Barishura ati ego, abantu batatu nibo bataweyo. Aravuga ati ariko mbonye bane, mbonayo bane. Ibyo rero byari biki? Yari umwami yari kumwe n'abajye batatu, abagumye arabizigirwa. Nimba rero handitse muri Bibiliya yanje yuko atanakamoto ko gusha kari ku muzu yabo, ibyo ndabyizera kubera yuko niko ibyanditswe byera bivuga. Nta nakamoto ko gusha kari ku muzu zabo. Utizera arashobora kuvuga ngo oya, ibyo si byo na gatonye kuri bo. Nyuma bari mu muriro, ninde yombwira yuko atamuzu n'ibyahiye byose yuko ngo nta nakano kakamoto ko gusha kari agari? Nimba umwami ari mu muriro nta kintu kimwe kiba. Mbega muri Yesaya 43 mbega ntiyavuze ngo nzogendana nawe? Nimba uciye no mu muriro naho ntuzoguturira, kandi ngo niwe aca mu mazi
Elle ne te noiera pas. nayo ntazokurengera kubera yuko jewe Imana ndi kumwe nawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hanyuma abantu babiciyemo barabibamwo. Turashobora gushima ngo intahe yuko natwe twagize umwimenyerezo hamwe n'Imana mu buryo bw'ubwiza kandi mu buryo butandukanye. Ikibazo twe dufise nuko turaba ibyo turiko turacamwo aho kuraba umwami. Uwanditse indirimbo arandika akavuga ngo harura ibyiza Imana yakubwiriye uzotahura. Sinzi igitero ngo ico yakoze muri wewe ngo harura ibyiza yagukoreye ibyo gukoreye. Aho tuzoba abanezerewe, aho tuba abantu bashima ku ruhande rwacu. Iyo turavyize ko turacamwo duhagaze nabi, umwami ntatunezererewe, tuca tunyerera mu kutizera, tukanyerera mu gukekeranya, hanyuma tukitera isoni uko tumeze hamwe n'abandi. Ariko iyo turavye umwami ntidushobora kugira isoni, ntidushobora kumaramara, ahubwo nk'igishane azoduhagurutsa, azobana natwe nk'uko yasezeranije. Nk'uko tuza kugira umubatizo inyuma ya kino gikorane, ndashaka kuvuga mu ncamake icigwa muri Mateyo 48 no muri Mariko 16. Umwami Yesu yashimitse cyane kuri gahunda y'igikorwa y'Ubutumwa. Ibyo nivyo twashaka kuvuga gusoma ko mu ncamake kugira ngo twereke kuri abo babyipfuza mu buryo bwa Bibiliya ingene bikwiye kubatizwa n'impamvu tubatiza mu bwo buryo nk'uko babatije mu byakozwe n'intumwa. Muri Mariko 16 turasoma umurongo wa 10 et peut-être même jusqu'au verset 16. Mariko 16, 14 na 10 gushika kuri 16. Il se révéla aux 11. Hanyuma yiyereka bamwe 11 bicaye bariko barajya, abagaya ukutizera kwabo no gukomana kw'imitima yabo kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Puis il leur dit, arababarira allez dans le monde entier, ati mugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. celui qui aura cru et uwizera akabatizwa azokizwa, mais celui qui sera resté incrédule, ariko utizera uzogoma aramutizera azotsindwa n'urubanza. Gushika hano iri jambo ry'igiciro ry'Imana. Umubatizo uba kubera yuko umuntu yamaze kwizera, kandi ukwizera kuza inyuma yuko hatangajwe ubutumwa bwiza. Si ukwizera gusa gukenewe, ariko ni kujya kwizera kumwe konyine gukiza kandi kuri muri Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu watuzaniye agakiza k'Imana. Rero ugutangaza ubutumwa bwiza bitegerezwa kwanza kuzanwa. Ubutumwa bwiza by'ukuri, ubutumwa bwa Yesu Kristo wabambwe, ibyo bitegerezwa kuzanwa uko. Hanyuma igihe Golgota ihishuriwe abantu mu cyo isobanuro cyayo cya Kimana, aho niho agakiza, ikigongwe, imbabazi, agakiza niho byahawe abantu babihabwa n'Imana. Hanyuma uko rero abantu baraza bagashika ku kwizera. Intambwe ikurikira nuko baca babatizwa bafatiye yuko bacitse abizera, yuko bizeye Yesu Kristo umwami wabo n'umukiza wabo. Mu butumwa bwiza bwa Matayo umwami aca bitomora neza cyane gusumba, akatubwira ingene dukwiye kubatiza. Atari kubatiza gusa, ariko ni gute mbega umuntu abatizwa. Matayo 28 umurongo wa 19. Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana
n'irya mpwemu yera. Enseignez-leur à observer Mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. et sachez bien Umve ngo mubimenye neza, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. monde. Amen. C'est ainsi que notre Seigneur Uko niko umwami wacu yabivuze, uko niko ari iby'ukuri, kandi uko niko ari iby'ukuri. que nous irons dans le monde. Igihe cyose tukigenda mu isi yose kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, Été appelés twahamagariwe kandi twatowe n'Imana kugira ngo tubatize. Hano rero muri kano gahunda k'ivugabutumwa ko gutumwa au nom haravuga ngo turakwiye kubatiza mu izina iryo Imana yishuye mu isezerano rishasha nka data, nk'umwana kandi nka mpwemu yera. dans la prière de notre Mu isengesho rya data wa twese umwami wacu céleste que ton nom, haravuga ngo notre Père qui est aux cieux. data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Muri Yohana 17 umwami wacu aravuga ngo nahishuriye izina ryawe abo wampaye bari mu isi. Du bleu du monde. Bari mu isi. Nous pourrions lire Turashobora gusoma imirongo myinshi ya Bibiliya de ce nom. ivuga iryo zina. Dans Matthieu 28, Hano muri Matayo 28 n'a pas été izina prononcé ntiryavuzwe pour que le pape kugira ngo papa hamwe n'abandi bose ntibabimenye. Imana yarabikoze kugira ngo bihishurirwe gusa intumwa n'abahanuzi. Petero yuzuye mpwemu yera ku munsi wa Pentecote, c'est le premier sermon yavuze ubutumwa bwa mbere. Umwami Imana de lui, aramukoresha établir à l'heure kugira ngo igihe ishengero ry'isezerano shasha rivutse hashigweho ibifise agaciro ibihe byose. seulement pour les Ariko gusa ni kwishengero gusa ry'umwami. Abasigaye bose nabo bazobandanya bagende mu byumviro byabo, bagende basobanura n'ubwenge bwabo bafise. Ariko il y a ahantu hari uguhishurirwa la même haba hari ya nyigisho nyene, haba hari ya nyigisho imwe Paulo, Petero n'izindi ntumwa zari zifise. Nico gituma uguhishurirwa kuba gukwiye cyane ku ihanga ry'Imana, kwa gukenewe. Ataguhishurirwa ihanga ryazimira. déjà écrit dans l'ancien. Binanditse no bizano rya kera uko. Si je demandais maintenant Ubu rero ndashaka gusama, ndashaka kubaza ngo ni rihe zina rya data, ni rihe zina rya data? est ce qu'il le Père, c'est ce qu'il est. Data nico ari, ni data kubera yuko afise abana. Je n'ai pas été père pendant longtemps. Je sinabaye data igihe kirekire, nabaye ibindi bintu ubwa mbere, ariko ni guhera igihe nagira abana, nkagira abakobwa, abakobwa n'abahungu, abahungu n'abakobwa, niho nabaye data. Ubwa mbere nari umugabo, ubwa mbere nari umwana, ubwa mbere nabaye umugabo w'umuntu, nabaye n'ibindi bindi. Ariko data ni tazirano, ni citwa nico yitwa, ni data ku bana biwe, byanditswe muri Bibiliya. Kandi uko niko abo umuryango wose wo mu ijuru ufise izina ryiwe. Ni data wacu ari mu ijuru, izina ryiwe nirishigwe nigezwe. Ariko izina ryiwe ni irihe? Ndabaje ngo izina rya mpwemu yera ni irihe? Abantu barazungagirika mu buryo n'ububamfu aho kwemera uguhishurirwa nk'uko kwasizwe mu byanditswe byera. Data, umwana na mpwemu yera ni nimero zitatu zo kwishura kw'Imana ishobora byose. Ni data mu ijuru yishuye hano ku isi ari mu mwana nka Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ngo uzokwitwa izina ryiwe Yesu kubera azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Kandi ibyo nibyo yakoze. Hanyuma yaradukijije, yababariye ibyaha, yahanaguye amadeni, amakosa. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa kugira ngo bose bamenye yuko si twe tubivuga ariko ibyo byasohotse nk'uko mu kanwa k'uwahamagawe, asunitswe kandi ahomekewe na mpwemu yera. Ibyo abantu benshi babasoma Bibiliya bibagira nuko umwami Yesu yavuze imbere yuko
abambwa ngo nari mfise ibintu byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kubyihanganira ubu. Ariko igihe Mwemu azoza, Mwemu w'ukuri azobarongorera mu kuri kose. Iyo musomye mu gice cya mbere cyo byakozwe n'intumwa, na hano turabwirwa mu buryo bwumvikana neza abitumbereye. Ndasoma ku murongo wa 2, ibyakozwe n'intumwa 1 umurongo wa 2, gusa ku munsi yadugijwe mu ijuru ahejeje kugerera intumwa muri Mwemu yera zimwe yatoranije, ngo yahaye amabwirizwa intumwa ziwe biciye kuri Mwemu yera. Yari kumwe nabo iminsi 40 amaze kuzuka, hanyuma biciye kuri Mwemu yera yahaye amabwiriza intumwa ziwe hano ego gute biciye kuri Mwemu yera. Hanyuma abantu benshi ntibanasoma ibi bintu. Umuvugabutumwa akomeye mu Pentekote yarambwiye ngo Petero arashobora kuba yaribeshe. Jengo nizera ngibyo Yesu avuga. Petero ntabwo yihenze, ahubwo yatahuye biciye guhishurirwa ibyo Yesu yari yavuze. Ni kuvuga ngo mubabatize mu izina, kandi iryo zina yarayishuriwe. Si Petero yihenze, Papa hamwe nabo bose bigisha bakabatiza nkawe nibo bihenze, kandi baracabananya kwihenda uyu munsi. Imana iduhe ubuntu bwo kwihana no kugaruka bikaba ibikomeye kuri bose kugaruka ku nyigisho y'intumwa. Imana ntizigera igabanya Imana twishyira ku ruhande rw'Imana, niyo tudoshika ku ntego yacu. Imana ifise inzira zibiri, ifise inzira imwe, ifise umubatizo umwe, hari umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe, ubutumwa bwiza bumwe. Kandi ubu ndasoma ingene uwo mubatizo wavuzwe hanyuma ugasohozwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 turi ku murongo wa 37. Bumvise ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati, nimwihane umwe wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharigwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo Mwemu yera. Bakundwa, naho hariho agace tudashobora gutebako cyane, ariko muri twebwe turafise bene data bagize ikiganiro babayemwo. Ni cyabaye icyo kiganiro inyuma y'ino yinga mu biro, hanyuma umugore umwe yizera aciye ku ruhande cyane, inyuma y'uko twari tumaze gusengera rimwe hamwe, aravuga ngo nasenze mu ndimi uwo mwanya wose. Ibyo yizera nitwo bivugira hano, nitwo bisobanura hano. Bakundwa, ibintu byose bitegeza kugenda bihuza, kuvuga mu ndimi, ubuhanuzi, ibintu byose bitegeza kugenda bihuza n'ijambo ry'Imana. Aho rero ndiyumvira ku bintu Mwene Branham yabayemwo igihe yavuga ari imbere y'abavugabutumwa majana i Chicago, hanyuma abo babona ibyo Imana yakora mu bukozi bwiwe. Benshi baravuze ngo tuzoza twese tuzosura kubatizwa bushasha mu buryo bwa Bibiliya mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma habayemo umwe yagize ngo icyumviro cyiza, hanyuma aravuga ngo reka ngo tubanze ngo tubaze umwami. Hanyuma bagira isaha yose bariko barasenga, hanyuma uwo mugabo nyine yari yavuze ngo reka tubaze umwami, aravuga mu ndimi, hanyuma asobanura urwo rurimi rwiwe, hanyuma aravuga ngo nimunezerwe, ngo muhazwe n'ubuntu bwanje hamwe n'umubatizo mwamaze kuronka. Mbega ibyo byaba bimaze iki? Ibyo byambaye nabi. Si ukuvuga mu ndimi cyangwa ubuhanuzi aho inyigisho ya Bibiliya ishobora gutangazwa, ariko bishe mu ijambo ritihenda kandi ryera ry'Imana gusa. Hanyuma abavuga mu ndimi bose n'abavugishwa bategetswe gucira bugufi ijambo ry'Imana
doivent se soumettre. bategerezwa guca bugufi mu izina ry'umwami kuko ibintu byose bica bugufi imbere y'Imana guhera ubu gushika mu bihe byose. Turashaka kuvuga Celui qui ne se soumet pas à Dieu, umuntu atagamburukira Imana, adacira bugufi Imana en ce tout dernier temps où le Seigneur mu kanya ka nyuma igihe Imana iriko irashira ishengero ryayo ku ruhande arikoranya ku munsi wa Yesu Kristo, est un dans la foi. dutegereza kuba turi umwe mu kwizera, mu nyigisho, mu batizo, mu bintu byose, turi umutima umwe, turi inama imwe n'ibindi. Umuntu atabigizemwo umugabane ibyo, umunsi umwe azokwisanga hanze. Hariho n'abantu bari bafise amavuta mu matara yabo, mbese ko bimeze, ariko Se sont quand même retrouvés devant bakisanga bari imbere y'umuryango wugaye. Ego les insensés brûlaient mbere des folles. n'amatara y'ibijuju yariko araka, bari bafise amavuta, bari bafise mpwemu yera. Aussi sont allés à la rencontre. Bijya nkumi z'ibijuju 5 zagiye gusanganira umukwe, Ils ont aussi attendu à nazo zagiye kurindira umukwe kagaruka, ariko umwanya warashitse ils en ont aho babihushije se réapprovisionner. ni ntabyo bari bafise bihagije bo kwifashisha. Bahagarikiye ku mubatizo wa mpwemu yera, ntibabandanije ngo bagane imbere ngo bareke ngo barongogwe na mpwemu yera kugira ngo bagume bavoma, hanyuma ngo Voilà la relation avec le bagire ukuguru aho baziganiriza kugira ngo umuco w'Imana ubandanye kwakaka no kwakaka. Hariho guhamagarwa ngo garuka ku Mana no kujambo ryayo, ntumbere ibyo abantu bavuga n'ibyo basobanura, ariko mukore iby'Imana ivuga. Hanyuma rero umwami azobana natwe kandi azosohoza kubw'ubuntu ibyo yasezeranije. Murashobora mwese kubisoma, Je ne le ferai pas. Actes chapitre 8 sinza kubikora jewe mu byakozwe n'umwa 8 à 14 gushika kuri 17, chapitre 10 ibyakozwe n'umwa 10 48 umurongo wa 48, ibyakozwe n'umwa 19 du verset 4. umurongo wa 4 n'uwa 5 Je lui cyangwa wa 6. Je nosoma no mu Roma gusa 6 kugira ngo mumenye yuko na Paulo yabatije mu buryo nk'uko twasomye mu butumwa Paulo yavuze mu byakozwe n'umwa 2 38. Turasoma mu Roma 6 Ne savez-vous pas que nous avons été baptisés dans le canke nimuzi yuko twese ababatirijwe kuba muri Kristo Yesu twabatirijwe kuba mu rupfu rwiwe, baptisés dans sa mort, pas dans une atari mu mazina y'ibyicaro, ariko ni muri Kristo Yesu. Petero yaravuze ngo umuntu wese muri mwebwe areke abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, kuko ni muri iryo zina niho Imana yatwishuriyemwo. Umuntu ashaka kuza ku Mana ategereza kuza mu izina rya Yesu, kuko Imana yari muri Kristo hanyuma yiyuzuza n'isi nayo ubwayo. Ni izina ry'ubucunguzi ry'Imana ku bacunguwe bose, kandi ku bacunguwe batwaye iryo zina. Umugeni atwara izina ry'umukwe. Turatangara rimwe rimwe abavuga butumwa n'amajwi akomeye cyane gusumba uko ndabikora hano, bavuga izina rya Yesu igihe birukana amadayimoni bagasengera abagwaye. Hanyuma izina rya Yesu rikababera ryiza cyane, rikababera iritumbereye cyane, bakarivuga no ku muyaga wose utumutse. Ariko igihe tubabwiye ati nimwumvirize, nimba iryo zina risigura ibyo byose kuri mwebwe, reka rero mubatizwe mu buryo bwa Bibiliya mu iryo zina. Aho rero niho induru itangura, baca bavuga ngo ni kuyoba ngo ivyo re gute, byo genda gute kari inyigisho itariyo, ngo inyigisho itariyo. Nta buyobe bwari burimwo bariko bari mu gusengera abagwaye, nta buyobe bwari mu kwirukana amadayimoni. Izina rya Yesu ryari ry'igiciro, ryari ryiza cyane ry'ubushobozi kuri bo. Barikoresheje uko neza, ariko igihe hasabwe ko bumvira bagasabwa gufata icemezo, aho rero niho baca batangura gukoma induru baharira. Ibyo ntawe byofasha. Umuvugabutumwa wese w'umupantekote ategerezwa guca bugufi, agaca bugufi imbere y'Imana. Abantu bose bashaka kuguma bahagaze imbere y'Imana bategerezwa guca bugufi imbere yayo, nta yindi nzira ihari. Dutegerezwa kubivuga
mu rukundo rwose birababaje, ariko amadini yose yasubizanye inyigisho, bamwe bakora ku bindi abandi bakora ku bindi. Abaprotestants babikuye ku katolike, abametodiste babikuye ku baanglikane, abaritaliyano abandi babikora mu babatiste n'ibindi. Abantu bose bafise ibyo bagiye bagenda batoye batabyumviriyeko. Ntidushobora gutora ibintu by'imigenzo, dutegerezwa kugaruka ku ijambo ry'inkomoko, ku nyigisho y'intumwa. Aho niho honyene tumenya dushingiye ku ijambo ry'Imana yuko twizera mu buryo butumbereye, yuko twigisha mu buryo butumbereye, kandi ko tubatiza mu buryo butumbereye. Ku bantu bashaka kuja ku nzira itariyo ntibamenye yuko ukubabara gukomeye kurabarindira ku iherezo ry'inzira yabo iyo bashaka gufata. Imana yirengagije inzira ibihe byo kutamenya, ariko ubu ihamagara bose ngo bihane, bahindukire umwami, ntibahindukire ishengero n'inyigisho, ariko bahindukire umwami n'ijambo ryiwe. Hanyuma mu ishengero ry'Imana nzima nta kindi gifite agaciro kiretse ijambo ryiwe ryera, ryigishijwe n'intumwa n'abahanuzi, ryigishijwe mu gikristo cy'ubwa mbere gushika aho ishengero ry'i Roma ryavukiye. Abakeneye kwemezwa cyane kundi bateza kumenya yuko ishengero katolika ritaravuka gushika aho ryavukiye ubwa mbere bose babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ni nyuma gusa aho ibyo babumvabumvye byatanguye niho izina n'insiguro yaryo byatakaye, ariko Imana ishimwe ko ku iherezo ry'iminsi yashimye kugaruka ku ihanga ryayo, igaruka ku ntango, kuri ya nyigisho nyene, kuri wa mubatizo nyene, kuri bwa butumwa nyene. Yesu ni uwa mbere kandi n'uwa nyuma, ni alfa na omega. Uyu munsi yovuga ibyo yavuze kiriya gihe, kandi nabo abakozi biwe uyu munsi nta kindi kintu bovuga kiretse ibyavuzwe kiriya gihe cya kera. Turasaba bose mu izina ry'umwami, tubihawe n'ububasha duhabwa n'ijambo ry'Imana, yuko abatarabatizwa mu buryo bwa Bibiliya mu izina rya Yesu Kristo bafate uyu munsi aya mahirwe. Ntimubaze impamvu cyangwa ngo ni gute, amazi arahari. Uko niko inkone yaravuze ngo ngaya amazi, ni ikihe kizibiye umubatizo wanje? Hanyuma ahagarika icyo bari mu mukogote. Natwe twavuye mu mukogote, bamwe ntibakiri ku mukogote, ahubwo bari ku farasi ikweza umukogote. Bose bategeza kumanuka, bose bakamanuka, hama twese hamwe bose bakamanuka bagashika mu mazi. Aho rero ijuru rica ryugurura by'ukuri, haca haza amahoro, haca haza umunezero muri mpemu yera. Hanyuma haca haza ukudakikiranya imbere muri wewe yuko wakoze ikintu gifite agaciro kandi ciza imbere y'Imana. Izina ry'umwami ricigwe hejuru kandi rihimbazwe. Hahezagirwe abo bose bumva amajambo y'Imana bakayashira mu ngiro. Amen. Turahaguruka dusenge. Data uri mu ijuru, ndagushimira n'umutima wanje wose kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro, iryo waduhaye ukadusigira nk'iryo kuturongora. Ingene tugushima ku bikorwa byakozwe n'intumwa, kuba warandikishije uburyo babatiza mu gikristo cy'ubwa mbere. Mwami ubishimigwe kubw'icyo gitabo cyera Bibiliya, izina rya kera na rishasha. Ndagushimira yuko ubu ubwishura biciye kuri rya jambo nyene, biciye kuri bwa butumwa bwiza nyene, ya nyigisho nyene, bwa butumwa nyene, wa mubatizo nyene, kandi urongora ihanga ryawe muri bwa buryo nyene uko wabikora ku ntango ubu kwiherezo. Mwami turagushimira kandi kubwo kino gikorwa c'Imana, kuri buri jambo ryose, ku cavuzwe cyose, kandi turagusaba uhezagire bidasanzwe bene gatose n'abashiki bacu baza babatizwa,
avec une foi totale. babikore n'ukwizera kuzuye badakekeranya yuko wabemeye, yuko À pardonner leurs wababariye ibyaha byabo, et qu'ils concluent avec kandi ko Dieu l'alliance d'une bagiranye n'Imana et cela au nom de isezerano n'umutima utabagiriza, ibyo bakabikora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mana ushobora byose, turagushimira twese hamwe yuko ukivuga, yuko ugikosora, kandi yuko ugihishura, yuko ucigisha, kandi yuko ugikwega wikwegera ko nous nous en remettons twishize twese kuri wewe, kandi turagusaba ngo uduhezagire twese mu mugisha w'ubuntu bwawe, turabisaba mu izina rya Yesu, amen. Power on.